Bana b'Imana dusangiye kwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije kandi turabandanya n'intahe yo muri Australia video ya 14 canke se audio ya 14 nariko ndababwira uko Bikira Maria yamishuriye ishapure y'ububabare indwi bwiwe ndamubwiye ko namavuga ishapure y'amagorwa akambwira ko atariyo ariko ko agiye kufasha kazoronka ishapure y'ububabare indwi bwiwe n'umwana wiwe. Basi rero nyuma jewe ntaheze nk'imisi ibiri yaciye imisi naganiriye na mwene wacu mu Burundi. Mwene wacu ndamubwira ati guri urazi jewe sigaye nkunda kurota ibintu ntanasinziriye nkabona ndiko ndabona ibintu ati rero atisha sigaye numva nama ndi mu munezero nca mwiganira rero iryo yerekwa nari nagize byo kubona mama na papa bicaye bariko baraganira nkumva Bikira Maria ariko araganiriza mama mubwira ukuntu umumarayika yagiye anyereka ibintu byiza bivuye mu ijuru mubwira ukuntu Bikira Maria yambwiye mwene wacu arambwira ati yo tibujye urazi n'amakuru te tikweri ati buriya Bikira Maria niwe yakubonekeye ati buriya hari ishapure y'ububabare indwi bwa Bikira Maria ati ngaha mu Burundi dusigaye tuyivuga cyane ati kuko ati Bikira Maria yayihishuriye bana batatu b'ikibeho mu Rwanda ati rero ubu rero natwe turayivuga. Ndamubwira ati none bayivuga gute ngo ngo niwibaze ngo ni ishapure ngumeze nka zirya dusanzwe dufise ati yo yifise intete indwi tikagira n'ububabare indwi to tugurera turaraba ukuntu yindungikira ti none nozoyironka gute. Arambwira ko iyo shapure ifata umwanya munini umuntu ariko arayivuga irenze iminota 40 kandi ko iyo shapure ibiri kumwe n'agatabo ukazirikana ibibazo Yezu Kristu na Bikira Maria bagize. Ati rero ncana mubwira ntumva rero ko kana kariyo uzoyimuhe ayinzanire mu Burundi ndi hari abantu babiri bari bavuye muri Australia narinzi bagomba kuyizana mbese harimo na musaza wanje. Rero nyuma niho rero mwene wacu ararondera iyo shapura arayigura aravuga ko agomba kuyindungikira n'agatabo kayo mugabo akarungika igitabo yari yaguze nyimba hari n'igitabo cy'amabonekerwa ya Bikira Maria mu Rwanda n'agatabo kayo aragira rero ngo na nyashapure ngo abirungike. Ibintu by'Imana ni sibyo ibintu by'Imana sibyo gupfa gukorakora mugabo agiye kubirungika ngo abihe umuntu abinzanire kwanza umuntu musaza agomba kubizana azana igitabo kimwe ya shapure ntiyaza. Ndamubwira nti rero mwene wacu arambwira ngo yo ngurambabarira ngo twasanze ngo ya shapure bitaje ngo byagenze ukuntu uko okay ati nta ngorane hari uwundi muntu nzi ubu n'ubu muramuhereza zanzanire. Basi nawe wa muntu haragera ko aza mwene wacu amushira ibintu ngo anzanire nawe acamuha kagatabo k'ishapure mugabo ya shapure nayo ntiyaza. Ndavuga none ndamubwira none byagenze gute yarambira ngwewe ngo ahubwo ngo nanje byaranyobeye ngo narinzi ko yagomba kubizana ngo mwango twasanze ngo akatabata ngo ishapure ngitaje to ati rero icyo mbona gura ibintu kubera mene wacu bakunda kumpostingira ibintu by'uduseke nabidandaza ngaha ni rero genda ugura ibiseke uyishiremwo uyicishe ku iposita. Niko byagenze
yaragiye aragura ibintu by'ibiseke hanyuma ayishiramo na ya shapure ayicisha ku iposita. Iyo shapure n'ubu yari yaranacikaguritse mugabo ndayifise ndayifise. Hanyuma iyo shapure ibona kuza yaje kagatabo naratanguye kugasoma, naratanguye kwimenyereza ingene bayivuga mugabo ya shapure iza kuza iciye ku iposita. Urumva yavuye mu maboko ya mwene wacu nyene ibandanyiza no kuri jewe. Bana b'Imana, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ya shapure rero ntangura kuyivuga. Hanyuma igitangaza gikomeye bana b'Imana, jewe nari niryamiye mu nzu kandi nari nazimije amatara. Hanyuma ngiye kubona mbona mu nzu harabona ndavuga je sinazimije amatara mugabo mbona uko mu nzu habona hatandukanye n'ukuntu hahora habona. Ndavuga ati hanyuma ndiko ndaraba ngo ndabe igituma mu nzu habona, yo mbona hari Bikira Mariya ahagaze hejuru yanje mu cyumba. Bana b'Imana, haleluya, amen. Mbona Bikira Mariya ahagaze ukuntu nk'uku, nanjye igitanda cyari nk'iki, niryamiye ku gitanda numva ndaje habona, nca ndabyuka ese nibagiye kuzimya amatara, ariko nca mbona Bikira Mariya ahagaze hejuru yanje mu cyumba cyanje nk'uko nanje nicaye ku gitanda nk'uko ndabyuka nicara ku gitanda nyende. Turarabana na Bikira Mariya, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nubwo Bikira Mariya aranyihweza, Bikira Mariya yifashe nk'uku, nanje shimwa Mana, habwa icyubahiro Mana, ndagushimiye Mana, wowe urungitse umubyeyi kuza kuntemberera. Urakoze Bikira Mariya mwiza kuza kuntemberera, kuza mu nzu yanje. Bana b'Imana, nagize umunezero udasanzwe. Ndaraba Bikira Mariya kandi ndababwira haraheze nk'iminota 5 Bikira Mariya yihweza gusa, ntiyigeze amvugisha n'ijambo na rimwe, nta na rimwe yavuze. Jewe nicaye ku gitanda nkoma amashi, nduza amashimwe, nezerewe, shimwa Mana, nduza amashimwe ku Mana. Uri Imana igira neza cyane, uri Imana ikomeye cyane. Mbega birandenga, ndanezerwa, birandenga. Hanyuma namaze umwanya mbona Bikira Mariya arazimanganya aragiye, mbona gwari umuriro urahise, mbona buronge burije, habaye mwijoro mu cyumba ntihongeye kubona. Ariko ndashima Imana, ndanezerwa, ndasenga Imana, ndaninahaza Imana, ndashimira Imana, ndayibwira ni Mana urukundo nkundaga Mana, urukundo Mana nkunda, ati ntirugira ingero. Na cyane yo bana b'Imana, naranezerewe cyane, numva umunezero urandenze ibintu nk'ibyo. Hanyuma gusa icyo naratahuye ko Bikira Mariya yaraje kumishurira ko yashapure yanyemerera, yambwira ko azofasha nkayironka, aricyo cyari kimuzanye, ko anyeretse ko yashapure nayirose, kuko narayambara mu ijosi. Iyi ni ishapure y'ububabare bwa Bikira Mariya, iyi ni ishapure isanzwe nyene imwe iri ku ishapure 4. Rero byaranezereye cyane. Rero ndavuga ati ndashimira Imana ko uwo mubyeyi anzaniye amishuriye ko yashapure yanyemerera yafashije nkaba narayirose. Aho rero nongeze umuriro muri jewe wo gusenga, na cyane ko ari yambwiye nze ndasenga cyane kandi fasha abagenzi banje abonzi nabo ntazi, nongereze ndasengera abantu bo mu isi kuko isi imeze nabi. Koko narabandanije nza ndasenga, ndakomeza nkasenga, hanyuma kabisa ntere ku bintu bitandukanye. Ubundi munsi nari njyamye mu ijoro, hanyuma ngize gutya mbona mu nzu nabona umenga ni nko kumutaga, habona neza
mugabo mbona umumarayika araje arambiye arampamagaye niryami ngo ingozi poli icyo nkwereka ca ndahaguruka ndakurikira wa mumarayika turagenda no mu rupangu rwanje aho naba inzu n'abamunyagihe hari kw'ingazi mpagarara ku ngazi na wa mumarayika impande yanje mu kirere hari abamarayika benshi baguruka bamwe baca hasi abandi mbese bagira utuntu mana yo biryoshe kuraba ndanezerwa no kuraba ibyo bintu abamarayika bariko baragira umunezero urandenga noneho rero umumarayika arambwira ngo ntubona Zipora ndakwereke nte ngo burya ngo tutaraye turapatuye ngo iyo abantu ngo mwaryamye te abamarayika turapatuye isi yose te ati burya rero tutaraye turapatuye isi te ati satani yoca yubika isi te gusa yo byari ibintu binezereye bana b'Imana burya abana b'Imana iyo turi mu mubiri wo mw'isi tuba turi mw'isi tubona ibyo duhambije tukabona ati isaha ziko ziragenda sanga zibuza kuba bwije ibintu nk'ibyo ariko iyo Imana iguhishuriye ibintu iraguhishurira ukabona ko niyo turyamye cyangwa se dutegere ko ari banga ry'Imana ko Imana itubwira ko izoduhindurira ubuzima tukabaho mw'isi tugapfa hanyuma warakoze neza ukazoba mwijuru warakoze nabi kandi ukazoja mu muriro ahantu habi mu mwijima mu ngorane rero harahiriwe umuntu agendera mu butungane bw'Imana anezereza Imana akabana n'Imana kuko niyo azova muri uwo mubiri hari ibintu bikomeye azoronka imbere bidasanzwe azobona rero iyo ndiko natekereza ibyo nabonye muri iryo joro uwo mumarayika yanyeretse birandenga abantu n'ubundi niwibaze iyo nukumenga agiye kwigisha ibaze iyo uryamye hari igihe urota uri mu bintu byiza unezero usubiriye wikanga ugasanga sibyo urimo ukababara ca wibaza aho hantu waruri hatandukanye naho uje ugarutse mu mubiri basi rero twumve rero ko cyane niyo urose uri mu byago uri mu ngorane uri muki wumve ati mbega hamwe nzopfa ntagendeye ibanga ry'Imana ngo ngendere mu butungane bw'Imana nkazoja muri zirya ngorane nabonye neretswe ajya amarushwa narindimwo niyo mpamvu rero twomenya ati Imana iradukunda kurota ni ikintu gikomeye kuko Imana iriko iraguhishurira ayandi mabanga nyegeje twebwe abana b'abantu tutabonesha amaso uko twipfuza abo bamarayika rero narababonye basi rero iyo shapure rero natangwe kuza ndayivuga mbere ntangura kuzambwira abagenzi banje uko Bikira Mariya yamishuriye iyo shapure hanyuma muri nyagihe rero nabandanije kugira ibintu by'amayerekwa ni byinshi cyane ibintu neretswe usibye ko byose hariho ibyo ntavuga mba naciye ko mugabo hariho ibyo ngomba gutondeka neza Bikira Mariya rero amaje kuba amishurira ibyo bintu nkatangura kuzamvuga ya shapure nona nigeze rero nagira iyerekwa Yezu Kristu uwo icyo gihe jewe naragiye kuryama ngiye kuryama mbona mu cyumba cyanje hari umuntu yambaye impuzu y'utubara twiza ndazanzamuka ndavuga mukama menyereye mu nzu yanje hinjira abantu bambaye ibintu byera uyu muntu yinjira mu nzu yanje
yambaye impuzu y'utubarabara yinjiye gute? Ndasenga nabwira Imana ni Imana, uyu muntu yinjiye mu nzu wamubonye, niyaba ari umuntu yaraje kungirira nabi atsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Niyaba ari umuntu nahataraje kungirira nabi, wowe uri Imana wamubonye, umuhezagire. Basi nararavye ku ifone mbona ni saa 8 z'ijoro, umukobwa muzima nca nongera ndiryamira. Njyamye hageze naciye ntangura kuja mwiyerekwa kabisa, ndota mbona bana b'Imana. Uyu munsi niko ndategura ya ma video, ni ku munsi wa Mungu kandi ni ku munsi w'isakramento geranda, aho baterera amashugwe, duterera amashugwe Yesu Kristo. Wanje abana bavuga bati Yesu Kristo nani nahazwe, Yesu Kristo nani nahazwe. Kera niko twebwe twagira, ariko ubu narabonye umenga bagira hani nahazwe Yesu Kristo, hani nahazwe Yesu Kristo, ibintu nk'ibyo. Ware ni ku munsi w'urugendo ndiko ndategura ama video ariko wa Mungu mwijoro. Basi rero ariko ubwo Yesu nigitangaza, kuko n'ubu gusa mwiri joro yanyeretse ibintu bidasanzwe, numva ndishimye. Noneho rero nibwo ndabwira Imana, ndasenga kubera wa muntu mbonye, nongera ndiryamira. Rero nibonye ndi muri Afrika, mu bantu benshi cyane, mbona ahantu hari kidara. Icyo kidara cyubatse ukuntu, hanyuma jewe mw'abo bantu benshi cyane ngo nkabona ndi hagati yabo. Y'abantu bakaza baravuga ngo yo, ngo yarahezagiwe n'Imana, yarahezagiwe n'Imana, Imana iramukunda cyane. Jewe nkacamba mw'abo bantu ngo nkabona ndasafiriye, ndiko ndagenda kwijuru, ngo nkagera ngeze kwijuru, ndiko ndaraba ku rugi rw'ijuru canke se kuri portail y'ijuru, ukuntu nza kudodora kugira abanyugururire. Sinzi nyene uko iyerekwa riba rimeze, ni jewe numva gusa ko ngiye nza kudodora kuri portail bakanyugururira. Mugabo nyiri muri icyo kiyumviro, nkaca mbona urugi rw'ijuru, portail iriyuguruye, nkabona imbere haturutseyo haje umuntu mwiza muremure, umusore mwiza muremure, araje ahagaze ku irembo ry'ijuru kuri ya portail antegereje. Nubwo yifashe neza, hanyuma nanje nkagenda nkamwegera, ndamwegereye nkaca nifata neza nkuko. Uwo muntu arambwira ngo warahezagiwe n'Imana, icyo uzosaba Imana cyose uzokironka. Nanje turakoze Mana, nkaca nururuka buke no muri bantu bari mwisi, nkabona ndi hagati yabo. Noneho bantu bakaguma bavuga ngo yo, ngo Imana iramukunda cyane, ngo Imana iramukunda cyane, ngo yarahezagiwe n'Imana, ngo yarahezagiwe n'Imana. Nubundi nkongera nkava muri bantu, nkasafira nkagenda nkagera kwijuru, aho nagiye kudodora handi kuri portail y'ijuru. Nkaca mbona havuyeyo urugi hari yuguruye, nkabona imbere mwijuru mugabo hagacaza havuyeyo umuntu mwiza sayangana neza, hirya no hino ari kibengebenge, akaza buke agahagarara kuri ya portail y'ijuru. Nanje nkagenda nkamwegera nkifata nkuku. Yongera arasubiramo ngo mwana wanje, warahezagiwe n'Imana, icyo uzosaba Imana cyose uzokironka. Ahubwira Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Nkongera nkururuka buke nkasubira mwisi. Bantu mwisi ariko bakomeza bavuga ngo yo, ngo Imana iramukunda cyane, ngo yarahezagiwe n'Imana, ngo yarahezagiwe n'Imana, ngo Imana iramukunda. Abantu benshi cyane bankikuje. Nkongera nkava muri bantu, nkasafira ubugira gatatu, nkasafira nkagera kwijuru.
ngeze kwijuru ubwa gatatu ntihaje Yezu, haje umumarayika, kuko abamarayika na Yezu Kristu ubu ndazi kubatandukanya. Haza marayika arambwira, wewe marayika yaravuze mu izina arambwira ati Zipora warahezagiwe n'Imana, icyo uzosaba Imana cyose mu izina rya Yezu Kristu uzogihabwa. Ati Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Mbona n'ubundi ndururutse buke subiye mu isi, hahandi babantu benshi bangikuje. Noneho ngiye kubona babantu baguma bavuga ko nahezagiwe n'Imana, ngiye kubona mbona twari imbere y'ikidara, hubatse ikidara. Hagati y'icyo kidara hanabona ko hoba harimo nk'akayira. Imbere ya nyakidara hariho inzu. Rero nyanzu mbona irimo abantu bicaye ku meza bakikuje imeza bariko baraganira. Mbona harimo n'ababikira babiri, hariho n'abapatiri. Hanyuma ndabyihweza mugabo cambona umubikira umwe atoya agacupa k'amavuta agahereje umuntu, aramubwira ati tora ya mavuta uyajane uyahereje uriya mumana ubona hagati muri bajya abantu, uyamuhe n'amavuta yiwe kuko niwe yahezagiwe n'Imana. Ndabibona nk'uko wa muntu aravaho yararaza arashikira, kandi iburyo ibintu by'Imana n'igitangaza. Nubwo hari abantu benshi cyane, nta mugundano wararuhari, uwo yarahawe amavuta ngo anzanire, yaje mukayira neza atawumukomakoma, arashikiraho ndi hagati muri babantu, cantega ibiganza byanje nk'uku, asukiramo ya mavuta. Asukiyemo ya mavuta ayampereje, iyerekwa ricarihera ntabonye uko nisize ya mavuta. Basi ubwo rero video reka tuyigeze ngaha, ariko turabandanya ndababwira ukuntu byabandanije. Mwarahezagiwe n'Imana, murakoze.